Fizzo Fizzo ntawe nzi vraiment nawambesha. First of all sinkunda indirimbo ziwe. Secondly sindamufollowinga n'ibiganiro vyiwe ntavyo ndaba. Sat B. Sat la fois passée hari inama tugeze guhuriramwo. Sat B kweli araharira sana. Ewana ni mubishi anabisha sana yarahaririye muri yo nama hamwe tuvuga ati my friend aya kameme nawe uraturuyishije ndafise urukundo ndakunda cyane relationship canke friendship like jewe hose namvuze ati jenda mu rukundo vraiment mu rukundo ndi fort cyane ndashobora no guheba na mama na papa canke n'abandi bagenzi kubera mu boyfriend. Come on, you already know me, beautiful people. On the mic against me, one and only Gyna for sure, aka Cream Boy, aka Mr. Dream. So hate no one, live hungry, think really, believe in you, be grateful, and never give up. Just focus on the future. Give them no crowd, I give them no power. You know what I'm saying? I say people. Okay, my people, bakunze wa Shine TV, uri mushasha nk'usanzwe uri mu abone, uri mushasha kora subscribe, then uzabona show after show. Emission du jour nk'ibisanzwe inzu mbona bari 3 on 1. Yeah. Guess who I'm with alongside baby girl Gyna. Yeah. Come on. Well, by the way, unomusi naje kuindi suso, naje kuindi mpemi dasanzwe. See the outfit. Yes. Check it out. Mbazu umuntu yanyambitse. Akapera away. Yeyo. Away kure ya wose. Show me what you got. Yari impunzi. Okay. Tutabarambiye rero. Vibe. You can imagine how much nyene numva nyoye kwandi kumwe like. Yeah. No musanzwe mukunda of course, mumenyere hano abamumenyereye. Yabi presence of course. So asanzwe bamenyere ko Shine we ahubwo gusa ntibahari. Bashasha naho urabashasha. Okay bashasha ntibari bamenyereye mwisuso. Mwi visage. Okay. So kunemeze rero Gyna. Yeah. Ngenda kwereke amafoto y'abantu benshi bo muri entertainment. Nga mu Burundi. Yeah, sure. Okay. Uravuga ndakwereka ifoto, uravuga izina. Hamuco uvuga ibintu bitatu baziko. Are you ready? Okay, I'm ready. It's okay. Yeah, ntabazi naho. Utamuzi naho buri cyo umuzi ko like utamuzi ntaco ndashobora kwa ndamubona nyine nk'abandi mugabo tutazi naye mu buzima busanzwe. It's okay, utamuzi tacho umuzi ko ni bon. Turabandanya fresh. Okay, here we go. Yo ni challenge shas. Yeah, it's a challenge of course. Yeah. Guess who is guy? Uyuhe? Uwo wa mbere. Okay. Lino G. Chambere shosho nzi kwa nk'itabi ryinshi. Chambere. Okay. Nzi kwa ajya n'ubunure nubwo tutarahurirayo. Ariko turavuga tuvuga ama insolite cyangwa turavuga n'ibintu vyiza. Okay, ivyo byose wo bitatu urahita bo bitatu wowe n'ukuntu. Kindi naco. Ndi kwa ari umubiri ari calme. Ari pause. Tavuga cyane. Tavuga amajambo menshi. Yani bitatu. Ubunure, itabi no kuba ari pause nyine. I'm so sorry. Jesse njye umunwa. Okay. Nanje muzoza mumvuge. Yeah. Nawe umusingazi wo gutora. Oh, nanje bazomvuga nani bahora bamvuga abandi. Okay, guess who is guy? Yeah. Alvin Smith. Alvin nzi ko ari umuntu avuga amajambo menshi. Tunsambere. Nahora. No mu kiganiro twigeze gukorana no kuvuga ko twaratakana naravuga nawe akavuga hakabura umwe aho umwanya wundi nyene umuhost twarabuze wari umva vyatanguye ari wa hosting mugabo vyarangiye nyene habuze umuntu en fait twaravuga twese urumva hakabura umwe ahebera uwundi ugasanga twuma dushwana umwe atamwo donc aravuga cyane no mu buzima busanzwe no kuri micro. Okay. Hama Alvin ari cool arasabana jewe nijya mbere twa tubonanye mugabo twabaye abagenzi wamengo dusanzwe tuzi naye kuruto turagana twari muhiri wiwe minyone niwe yari yanjanyeyo twari muhiriwe twagiye gukora ikiganiro ariko cyajya mbere tubonanye
live gutya peut-être yaramfollowinga nanje nkamfollowinga mugabo twavuganye nkuko umengo dusanzwe tuzinanye ya vibe twavuganye nkuko umengo dusanzwe tuzinanye cyo ca kabiri ca gatatu numukozi nivyo ariko reka tuvuge nagasanga akabli bli unaito turabizi blink uzisharicho aba bamaze kunyumva abantu bakaza kabli akariko ako sinzi ngende utakaze bakabli akariko This is guy wagatatu Monia Fleur Monia Fleur rero first genzi kwari mwiza peut-être nivyo mbona no mu buzima busanzwe no kuma réseaux sociaux kuma photo kuri TikTok ndamfollowinga afite visage nziza iratoka ku ifoto vraiment nyabonye ifoto yiwe no kwicara video yiwe arashamaje niko bavuga mu Kinyarwanda ya hama ikindi naco jeni tuzire mu buzima busanzwe ariko nta vyishimo bandamuziko akunda shisha barakambwiye inyuma akabe peut-être abantu bamuzi ngo kunda shisha je nk'ibyo navyo nzi turasohokana niturahura live gutya kujya ndamubona ku ma réseaux sociaux peut-être niko abandi bamubona ya nta vyishimo mumvuga nivyo muziko okay come on batatu barenze this guy no continue awondi ko ndakwereka ni bon Mkombozi the vibe maker nafa pasi twarahuriye muri show muri ADMC radio byari bitesanye n'ahantu ari remarquable araboneka naho tabumuzi ko nabameze donc atwenga ryoherwa urabibona nyene ko hari nyene ahantu hari Mkombozi mbe ni gute horeka gusha nivyo narabibonye oya kandi ntagara hari abandi baririmbye mushobora guhurira mu mafete kanaka ugasanga bigunze nka Fernando ugasanga bigunze baguma bameze uku ari ahantu hiwabo batari cool nyene ngo basabane n'abantu bose je nabonye ari à l'aise hari umuntu wavuga ati je ndi umustar mfise abafana benshi ashitse ahantu hari abantu benshi batazinanye akacaguma ameze gutya ukabona nyene kumengo ntari aleze ntiyisanzuye urabibona voilà nivyo namubonye ko navyo muziko nivyo namubonye ko musi wa mbere tubonana gutya bivanye naho twahuriye ya peut-être umuntu murashobora guhurira muri ugasanga je abantu bahora bansanga gamira barambaza ngo none bakutekereje ndi muhira mushaka nsarire no muhira ya donc umuntu biravana naho mwahuriye donc umuntu ushobora kuvuga uko wamubonye bivanye n'ukuntu wamusanze yes ukabura muhejeje nanje muzomvuge mukaje nshaka abantu bamvuga banzi twahuye gutya apana abantu bambona ku ma réseaux sociaux bagaca baza kuvuga ngo okay guess who is guy Big Fizzo on the floor Ivu musheri wanje Big Fizzo yutudu dufitaniye na collabo very soon Big Fizzo nigisheri n'umuntu mwiza avuga buke ntanyaraguritsa mu kuvuga avuga yitonze piga ngwaro ngarafikiza ngora piyuda ngora peut-être Jenny ko ahora ndamutsa muri WhatsApp yo tuko turavugana ahora ndamutsa nyine ibintu kavuga ati none ngo waririzi ndavuga none my friend turi kuri micro ya n'umuntu mwiza tu ari cool kandi novuga yuko je aranyoroheje tuganira neza nk'abasheri nyene bon nk'abantu bazinanye cyane ya n'umwana mwiza Big Fizzo sana cyane cyambe cyangwa byose bivugiye nabivugiye nsohejeje yeah okay let's continue kiss with guy simbizi mana yanje wewe ukibona guys simbizi yo mana simbi ndakuvuge gute merehe mu kuvuga simbi
yo mana we oya simbizi ntavugwa mu izina unya ni papa wabo ntavugwa sinoronka aho mpera mvuga simbizi bro nta bintu bitatu bamuvuga ko simbizi even ukuntu moji simbizi no hava ndamuvuga sose nkasanga ninjiye cyane mu buzima bwe buri privé mugabo reka tumwihoze kadusime nabanye liste ni ndende. Okay, guess who is guy? Kerita one twageze gukorana deal imwe manaje nta muntu wa mbere abudenya amahoro nka Kerita one hageze aravuga ngomba ndamu block mugabo nyene Kerita one nawe nyene n'umwana mwiza kujya nyene avuga ku ma réseaux no mu buzima busanzwe je numvise ariko avuga numvise ariko avuga no mu buzima busanzwe hama ikindi naco arakunda abakobwa sinzi ko ari wakunda abakobwa cyane canke abakobwa ari we bakunda no kuvuga ko ahantu hose ya Maria ari kumwe n'abakobwa je sinzi yabakuru baryo abakobwa baramukunda byari gihe nkora ndamubaza none my friend abakobwa bose muhurira abakobwa bose nibiki kumengo uri umugenzi wa uri umusheri w'abakobwa bose gusa sinzi n'abantu bose barabimuzi ko vraiment ahantu hose ari abari kumwe n'umukobwa nigi yazakunda abagamba yazanya n'umukobwa Always wa brand yamaye kukandaragara Kerita one arigarisha Kerita one rero nanze kubera nshaka kugara nawe ngashaka kugara bica biburudu utuzanga tuko turavugana dupinzanya bana ntitwemerana urumva we wavuga ngo je ngo ndigarisha nanje nkavuga nawe urigari ugasanga no muri conversation zacu turatana kwa makosa urumva donc ntashobora kumbona je ko ndi umustar nanje namubwira ati we uko chini ya ulinzi donc ariko turakundana tu kandi cyo gihe dukora niyo deal vraiment nayiko ndahara arampanura no kuri aransanga niyo ndarambwira ati my friend uri kurahara arandondera ndamubwira ati okay bimeze kunuku aranyumva arantahura mugabo yari yansresheje sana mugabo nawe nyine n'umuntu mwiza. Okay ukabura muhejeje. Yeah, let's continue nze ndavuga ama defo yawo ibyo ubwishaka. Okay mignone du monde mignone du ciel cyambe so mignone arigana ingeso z'abandi cyambere so ni cyambe arankopya je ingeso ziwanje mbi kandi abana nziza mbi na hariho umuntu afise ingeso mbi n'ingeso nziza urumva gusa nyene ubu yarabihevye misi ya mbere niho namubwira ati none my friend ko kuranyigana kageso kabifise nakuntu wohindura gusa uko anahevye iyo ngeso nawe yaciye ayiheba urumva ico hevye ni cyane. Okay turaba besto nyene aba besto urumva no kindi naco arisanzura ku bahungu cane ndabivuze abahungu apana abakobwa abahungu je ndashobora no gutinya umuhungu kumuvugisha mugabo wewe abantu baba baye aba best nkavuga ati how biza gute bon peut-être ngira ni kwa kundi kuba cool ku bantu bose ya kaba muhejeje yo okay let's continue. Guess who is guy? Fizzo ntawe nzi vraiment nawambesha. First of all sinkunda indirimbo ziwe. Secondly sindamufollowinga n'ibiganiro vyiwe ntavyo ndaba. No muzima busanzwe ntiturahura ntakintu na kimwe no muvuna. Muhuye ikintu basi wo musaba cyambere ikintu. Akora bo musaba. Oh yeah. Really? Yeah. Tuanda. How is your brain? Okay, guys. Satbi. Sat la fois passée hari inama tugeze guhuriramo Satbi kweli araharira sana. Bana ni mubishi anabisha sana yarahaririye muri yo nama hamwe tuvuga ati my friend aya kameme nawe uraturuhishije tahura bugabo donc ni wa muntu yarafise target yo kuvuga ati ntimuntware uko mwe muvyifuza nimumva iciyumviro canje uko kimeze hama mu gikorere donc twe twatanze andi ma idée peut-être nawe aratanga idée yiwe
twe ntitwayihuriza ko canke ntitwayumva mugabo aguma hahandi nyene ntiyaciye aza ngo ngurumva ngo ko mwese mubishigikiye ngo nanje ndabishigikiye oya yaratumenye umutwe n'ukuri kw'Imana abo twari kumwe twatashe turushe tuvuga ati twatashe dutevye kubera satpi mugabo urumva niyo ni karite umuntu atanga point of view kandi akayigumako urumva niyo ni karite ya novuga ko ico kintu ahanini ndakimuziko peut-être ngira ni fake ryinshi mwana turarisangira ariko ahantu nigeze guca tu okay bon basa sindiko ndavuga no kwangu nawe muzomvuga the last who is this wakanga nimero jewe basa jewe nivuge nanje no bivamo first of all ndumuntu ndumurese faire ibintu abandi bantu bafata au sérieux je ndabifata au sérieux wow yo ni defo canke ni karite sinzi ko ari defo canke ari karite kuri wewe ni karite ni kuri jewe iyo bigeze mu bintu bikomeye ni defo ya mugeze mu bintu bisanzwe urumva sidavyegereza umutima umva iyo ni karite so cyambere hamikindi ndafise urukundo ndakunda cyane relationship canke friendship like jewe hose namvuze ati jenda mu rukundo vraiment mu rukundo ndi fort cyane ndashobora no guheba na mama na papa canke n'abandi bagenzi kubera mu boyfriend come on I see urabyumva nkamushira imbere ya byose so si yore sindi ko ari kate canke ari defo nabyonzi niyo baza kunjija hama kindi kintu ca gatatu arico ca nyuma caduheza burica ikindi kintu ca gatatu no kwivuga ko en fait ndakunda success ndakunda success ndakunda ko abantu bamenya ndakunda ko abantu babona ivyo nakoze ndakunda ko babigira commentaire ndakunda yuko nyene mboneka ziri negative cane nizo nkunda ziratwika zirantwikira nyene ndakunda kuvugwa no kumenyekana no kurabwa bigaca bituma rero nkora n'importe quoi kugira abantu babibone donc babiremarque kw'ivyo nabikoze hari igihe muri postinga video kwako je ndaziti mwisa himwe nshize ko video ibironsa ama views 3000 canke 4000 mwisa himwe donc yo saha igeze ngaja kura video yanje ngasangira cari muzi ca ndayifuta kubamvuga ati iyi niza kuba viral ca ndayifuta kugira sinice brand that's why usanga ama video yanje kenshi afisa ama views menshi na like menshi donc ndabikurikirana nkagenda nkabira nkavuga ati habaye ikibazo nyabaki mindure nka making sure yuko ikintu nakoze cageze kuri wonije okay do I point of view ku bantu aje bose ndamwajije so you know what namtima mubi so much thank you too à la prochaine famille bye